Muri ico gikorwa rero intunganyo aho tuyigejeje bwa mbere harabayeho gushiraho umugwi uzotegura iyo nama. Hanyuma uwo mugwi umaze kujaho waragize amanama menshi, turahava turashiraho n'abahinga b'abarundi bazotegura ivyo bazoyagira abandi mu bice binyuranye vy'ubuzima bw'indero mu Burundi. Uno musi rero abo bahinga bashika 200 baramaze gutegura neza ivyo bazoshikana bagashikiriza abarundi, abanyeshuri, abavyeyi, eka abantu bose bakurikirana ivy'indero. Ivyo bazoshikiriza twaramaze kugira uruganda rwo kubinonosora. Ubu rero aho tugeze kuwa kane tuzoba turi mu mihingo inyuranye y'igihugu, aho twatumiye abantu bavuye mu bisata binyuranye, baba abanyeshuri, baba abigisha, baba abavyeyi, baba bitorewe n'abene gihugu, baba batwara amashuri mu ntara, mu makomine, ku mashuri, baba bihebeye Imana, abaserukira amasendika y'abigisha n'abandi bose twarabatumiye ku buryo intara imwe yose namipfumire izoserukirwa n'abantu 30. Aho bazoba ari benshi bazoba ari 50. Tukazokorera rero mu mihingo 6. Ahi Bujumbura muri meri hazohuriraho Bujumbura meri hamwe na Bujumbura. Bazoba ari abantu bashika 80. Hanyuma ibubanza hazohurirayo Cibitoki na Bubanza bazoba ari abantu bashika 70. Makamba hazohurirayo abavuye mu Rumonge, Bururi, Makamba na Rutana bazoba ari abantu 140. Hanyuma Igitega hazohurirayo abavuye Muramvya, Imwaro, Igitega nyene no mu Ruyigi bazoba abantu 140. Ingozi naho hazohurirayo abavuye mu Kayanza, Ingozi no mu Kirundo bazoba ari abantu 100. Hanyuma Imuyinga naho hahurire abanyakaruzi hamwe na Cankuzo n'abanyamuyinga nyene bakazoba ari 100 nyene. Ibintu rero tuzobashikiriza bizoba bijanye n'ukuntu ivyigwa bitunganwa mu mashuri. Ati none birashimishije cyane ntibishimishije, bazotubarira utunenge turimwo hanyuma natwe tuzobikorereko. Hanyuma tuzobabarira n'ukuntu amashuri y'imyuga atunganijwe, n'ukuntu twifuza kushika ku kanovera, n'ukuntu abantu bohurumbira amashuri y'imyuga. Hanyuma nabo baduterere. Tuzobabarira n'ukuntu inyubako z'amashuri zubakwa, ukuntu zimeze, izo dufise uno munsi, ivyo tubuze, n'ukuntu ibikoresho mfasha nyigisho bimeze canke bihari mu mashuri. Naho nyene bagire ico badutekereye. Tuzobabarira n'ukuntu indero ironka uburyo dukoresha mu ndero bungana gute, mbega burakwiye canke ntibukwiye, twokurahe ubundi, naho nyene badufashe kwiyumvira. Hanyuma tuzoba n'ukuntu dubangamiwe n'ibitigiri vyinshi by'abanyeshuri kubera ko abarundi turondoka cane. Hanyuma turabe umuti twofata, nimba twubaka amashuri menshi, nimba dufata ubundi mwanzuro, naho nyene badutekerere ico twokora. Hanyuma tuzoraba n'ukuntu indero hamwe n'abayijejwe twoba bokurikiranwa ku munsi kugira bashobore kurangura neza akazi bajejwe. Twongere turabire hamwe mbega ko Bushikiranganji ari bw'Indero n'ubushakashatsi. Ubushakashatsi bwobwo bufise uruhara ruhe mwiterambere ry'igihugu nk'u Burundi, naho nyene badutoza inzira y'ukuntu twobuteza imbere. Hanyuma duce duhereza ku cigwa kiryoshe cyane kizoshikirizwa n'ugwaruka, tubabaza ati none mwege ko ari mwege Burundi bw'ejo, ejo mwifuza indero yoba imeze gute? Ngivyo ivyigwa 8 tuzobashikiriza. Hanyuma duhejeje kubibashikiriza mu misi 2 bazoca baja mu mugwi, hanyuma babitosore. Tuzoba twabateguriye utubazo baza kutwishura kugira tuzoce tugaruka tubitunganure neza, dushiremo ivyavuye mu bene gihugu no muri abo bose bazoba baje muri izo nganda. Hama dushobore rero guca tumako
abantu bakomakomeye muri iki gihugu tubabarira ivyavuyemo muri iyo nama rukokoma izoba mu kwa gatanu.